ndumiwe Ibintu bya ariko amatama gusa n'ibisusi hindukira baraye hindukira oya kare nashitse iva atanga kunga amatama koresha umwanya ankwega amatama wewe ankwega amatama kuzi ankwega amatama nimwe ibi amatama ni ndeke ni ivyubuhiri mukeneye ko mbyibona anje nta gisufise shawe shaka basi tugende ndaguherekeza hari induru hajya cameraman yishobe gishakishije muri Lawa kamera ndavyazi kuze sishaka ndavyazi ziya kamera yo basi erega kuze kuva kare yakubasama nazi kuze nabonye abade yakase kamera turadinanye mani turadinanye kamera yakije ya mikrofoni mikrofoni naizimye abi ndayizimye oya reka kuze turijana nikupima turijana naona basi kuze nukuri hamwe CHANCELLINE oya na CHANCELLINE ndagushimiye wahoze naho wamfatiranyije ngaha tuje mu kazi nawe ucimfatiranye ivyo ni sivyo ndakubonye wari waranyitse Rwanda nkabona ibisi nozonye ntazofise ibisusi hama ikibazo Okay, jemeze neza cyane jewe ntari Jesus Carmelo ndi ngaha imbere ya kamera shasha vipi CHANCELLINE ameze neza yego ndabona urabere imisi myinshi merci beaucoup imisi myinshi bazi nambaye ibintu vyera aje nambaye noir nambaye ibintu vyera nawe wambaye ibintu vya noir aha twajyanishije none umunsi hoba habaye uyu munsi twagiye mu kantu karano ni wewe ibaze aha nico kumfatira vura so nukuri jewe igituma je ndakubonye ngaha anye ndakubonye numva ndanezerewe sana bivanye n'ukuntu naimaze imisi ndakunyotewe nshaka kukubona bana je sinzi na cameraman wanje sinzi vyarimwe nukuri sinzi ko byaramucanze cyane so je kintu rero nagomba ndakubarire CHANCELLINE hari ibintu byinshi twaciyemwe n'ibindi bintu turiko turabona muri kino gihe aho CHANCELLINE yari yapoteye yari yakwefye atorera ngashaka kwefye mane nafashe urugendo wari wagiye nagiye mu Rwanda uragiye mu banyo nagiye kuramutsa mu Rwanda so mu Rwanda none wasanze ibintu byabo byifashe gute bon bimeze neza vraiment ndashima nasanze umuryango umeze neza enda kureta madawa yo mana yanje ya madawa gani oya vraiment madawa gani hari ibintu twabonye twege biradutera amakenga turavuga ati CHANCELLINE uyu mu bantu barondera abahebiyake CHANCELLINE mana yanje mutambeshera ivyabagize muri inyishu media na kimwe nzi muguma mumbeshera munyandika ko ibintu je ntazi meshera zamije n'ukuri ndide nta kimwe nzi vraiment amakuru y'abahebiyake muraherukana ku telefone murayaga ibintu kiyago ndibaza muri vuba urugo muri kurushi yuga kaye kandi uravyumva n'ukuri je bahebiyake mazi imisi myinshi cyane tutavugana sinzi niyagerekwe nobesha umuntu mwahora muri abagenzi mwakwamane iki niki tubabona hari amaposti iki niki gusa amaposti sasa oya nuhureka kumbeshe je meke kumbeshe ndavyasi CHANCELLINE je ndakuzi ku maposti ushira kuri start habiyake ampostinze c'est normal umuntu ashobora kumpostinga nko ushobora gupostinga wewe ashobora gupostinga cameraman hajya turi kumwe n'ibintu biri normal ariko objectif yawe twari tusanzwe tuyizi oya man umva bijya bintu jewe n'ukuri abafana bamfashe nabi ngo jewe nje nirukanye Priska ndiragize Prince ya Pito ariko warabimbariye umva mu kiganiro urambarira ati na Prince yanije namwirukanishije si wabimbariye burya hari ibintu kwa dushaka musha abafana kugira ngo abafana bavuge kuko umufana amazi imisi atavuga dia commentaire twazikeneye burya amazi imisi atavuga kuko turondera akantu kugira ngo tubavyure iyo bari baze bavuge baduhe ivyo ivyumviro byabo je ndakubona no ku munwa wawe uri kurabesha ikinyoma ariko CHANCELLINE umvuna ko ari jewe abakunzi ba inyishu media n'abakunzi ba ECTV ikimesha makuru nkorerako abakunzi banje abakunzi ba bamutanga bantare ashetse kuvuga bantare urumva bakunzi bantare jewe ndabasizanyize yuko nzozana Prince mugarukana
abivuge kuno ategeza kubisigura ankure ko ako gasha anyambike gashambara kuko mwankwe washama ngo ndamwe atuye bamwirukana je sinzi icyatumye va mu Chanceline tuve muri tureke ivyo tugaruke mu bindi Chanceline BAHEBIYAKE yarahuye n'ikibazo arasara mu bantu basaze tubona yuko ari kibazo c'abakobwa coba catumye BAHEBIYAKE asara aba trouble aramara ukwezi hafi atari karaboneka twashaka kumenya Chanceline yoba yakoze iki kuri BAHEBIYAKE kugira ngo aje gusara je nabivuze uko nabivuze je kamera masamara kuze none uzi ko yaba je nabivuze nta kimwe ndabizi ko yo dose je ndayibona uko nyene nta kimwe ndabizi ko yego Chanceline nta bintu by'amangetengete yo basanzwe aja anje kuva navuka na mama wanje n'umuti wo kwina umwana ntawazi je rero nabikuye he nuzi ibintu by'imigombe by'umubiri nta na kimwe nzi vrama nta na kimwe ndabambeshe none inyuma yo kubura no gutandukana kwa na BAHEBIYAKE gutandukana ushatse kuvuga iki cyase kuvuga iko wambariye ko mumaze igihe mutavugana bo tumaze igihe tutavuga kandi je ikintu nzi nuko BAHEBIYAKE duhurira mu bikorwa sivyo akazi konyene akazi ko meshaza mina akazi konyene muko nawe twaje ngaha muri conference sivyo niho mboneye ndakubone kuko wari warapote nena pote sivyo pote kwanje nabisiguye ariko rero dushaka kumenya ivyo bikorwa uhuriramwo na BAHEBIYAKE twege tumaze igihe tumurondera tukamubura we muca muhurira hehe ndakubarire mumaze igihe murondera mukamubura naje maze kubwira yuko je maze imisi tutavugana kuko ntazi iyari sindi nawe warapoteye na BAHEBIYAKE arapoteye umva ndakubarire abakunzi ba INYISHU media je gupotera kwiwanje kumara imisi nteko ndakora umva nabisigiye ko nari mu gihugu cy'u Rwanda kandi nakunda gukurikira statistics wanje babonye amafoto ndiko kibuga c'indege n'uri indege ngiye sivyo babibonye kenshi babimbaza bari hehe ndayivuze nari mu gihugu cy'u Rwanda kandi no kugira ngende nagiye BAHEBIYAKE yarabuze sivyo BAHEBIYAKE nawe yagiye iyo mu Rutana bisigura yafashe inzira kurondera oya karagashushure oya none giye ko nagiye mu Rwanda kandi nkaba naciye ku kibuga c'indege nkuri indege nkagenda none BAHEBIYAKE mu Rutana yagiye kurondera yaragiye mu Rwanda n'amaguru oya arondera Chanceline kibeshi wewe reka ngende ntugenda hehe tutaraza kuyaga Chanceline meshaza miba INYISHU media ndabakunda cyane nenda nabakumbuye n'ukuri ego vra BAHEBIYAKE yaragarutse turashaka ko musubira guhura nawe basi umube hafi nkuko byahora tube hafi gute nakubwiye nta kintu giduza na BAHEBIYAKE atarakazi hanze y'akazi ntabi uko nawe numboni no chef urazi ko aje wavyibushe mu Rwanda wagibi shareka mu Rwanda nabyo Bareka inoti oya nta notification ndakenyesha Chanceline abinda abakozanye sasa izo nituzize bakozi banyinshi media Chanceline vraiment mu bantu bari basanzwe amatama hari abantu twabumvise amatama yaje aba journaliste bose dukorana bose bareka bajya barasa ariko rero umva ndakwarire jewe kugira amatama ikintu kimbabaza abantu bose dukorana muri entertainment Windu vya amatama gusa n'ibisusi hindukira baraye oya kare nashitse Iva atanga kumwega amatama koresha umwanya ankwega amatama wewe ankwega amatama kuzi ankwega amatama nimwe nibi amatama nibi ndeke ni ivyibuhira imukine ko mbyibona anje nta gisufise shawe ya shaka basi tugende ndaguherekeza hari induru hajya cameraman nishambe gishakishire Não kamera ndavyazi kuze sishaka ndavyazi ya kamera yo basi rega kuze kuva kare yakubasama nazi kuze nabonye abade yakase kamera turadinanye kamera yakije ya mikrofoni mikrofoni naizime abi ndayizime oya reka kuze turinjani nukupima turinjani naona basi kuze nukuri hamwe Chanceline oya na Chanceline ndagushimiye wakoze naho wamfatiranyije ngaha tuje mu kazi ndawe ukimfatiranye ibyo nisivyo ndakubonye wari waranyitse none Rwanda nkabona ibisi nozonye ntazofise ibisusi hama ikibazo mwe mufise nico kiduguma niyamiza mwe
bakuze ba Nyishu Media, bye bye, ndabakunda cyane, bizu bizu.